ngo umuco yashikirijwe biciye mu mpapuro ngo ntiyawukoreyeko. Uyu nawe ni umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo ivyo gutunganya imigambwe. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru abashingamateka batowe mu mugambwe SNL bamusaba rero gukuraho ingingo zimwe zimwe zibangamiye uyu mugambwe. Reka rero twumvirize Pamphile Marayika nawe nyine yatowe mu mugambwe SNL. Zafashwe banyakubahwa abashingamateka n'ukenguza amateka ntibatahura ukuntu nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu atagomba kumviriza umuco uba uri mu nyandiko zagiye ziramushikirizwa zitanzwe n'abarongoye umugambwe ku mpande zose. Nyakubahwa duhereye kuri nyakubahwa mukuru w'umugambwe, izo nyandiko zikaba zija mu ntumbero yo kugira ngo berekane yuko ingingo zafashwe umugambwe biciye mu makete yo ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu no mu itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatandatu 2023 y'intwaro y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano kuri bose. Izo ngingo zidakurikije amategeko tukaba turamusaba yuko izo ngingo yozikuraho. Ubu rero twoshaka gutanga ubwa mbere hariho urwandiko rw'umugambwe bashikirijwe na nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'umugambwe wacu SNL ku igenekerezo rya 23 y'ukwezi kwa gatanu 2023, aho berekana amakenga ku ngingo umunyakubahwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yafashe yo guhagarika amakoraniro kaminuza yabaye ku igenekerezo 12 y'ukwezi kwa gatatu 2023 hamwe n'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabaye ku itariki 30 y'ukwezi kwa kane 2023. Muri ubwandiko nyamabanga mukuru w'umugambwe yarasavye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yuko atobandanya yinjira mu bikorwa by'imigambwe mu ntumbero yo kugira ngo ahe inguvu kajya kagwi kiyonkoye mu nzego z'umugambi, hanyuma ko yosubiramwo akaraba mu kushimangira ingingo zafatiwe muri ayo makoraniro kaminuza. Hanyuma iyo ubwandiko rukaba rwasavye yuko nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yomenya yuko ikoraniro kaminuza ariko rwego rukomeye mu mugambwe, kandi yuko ibyo bipfunditse ari ntibisubirwamo. Hanyuma ubwa kabiri hari ubwandiko bwanditswe mu Kirundi igenekerezo 16 z'ukwezi kwa gatanu 2023 basinywe n'inyankamugayo 47 zo mu rwego rukuru rw'umugambwe. Muri abo harimo abashinga amateka 20 n'umukenguza amateka umwe bariko bahakana ivyo umwe mu kagwi kabiyonkoye yitwa Girukishaka Nestor yashikirije ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2023, akaba yavugira abo bantu 10, kandi tuzi yuko muri iryo koraniro ryo ku itariki 12 atigeze yitaba iryo koraniro. Rero tugatangara ukuntu yoja kuvuga ku izina ry'abo bantu mu gihe we atarigeze anakandagiza ikirenge muri iryo koraniro. Hanyuma ubwa nyuma hariho urwandiko nyakubahwa mukuru w'umugambwe wacu SNL Honorable Gatobasa yandikiye umushikiranganji, ariko kwandikiye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, akoresheje ikete nimero 27 agakwego SNL agakwego CP agakwego 2023 yo ku itariki 17 y'ukwezi kw'indwi 2027, aho yakomukuru w'umugambwe asaba uruhusha rw'uko hosubira gukorwa amanama y'inzego z'umugambwe kugira ngo zishire kugira ico zifashije mwa kino gihe turimwo kugira ngo ibintu bigende neza. Nyakubahwa umukuru w'umugambwe rero akaba
avuga muri ubwo bwandiko yuko anategekanya guca kuri agira ikoraniro kaminuza ridasanzwe rihuriyemo na bose kugira ngo bashobore kwiga harimo n'abarongoye kugira ngo habaho icyo bita amasambure regionale amakoraniro yo mu ntara yo mu burere hamwe n'ibiro bikuru by'umugambwe akaba yaciye anasaba ko hoba umubonano umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo barushizeho kunonosora ivyo bibazo ariko kugera n'ubu akaba atararonka inyishu. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe abashinga amateka muratu ni ngaha n'ikemeza amateka tuva mu mugambwe CNL turatahura ingendo kwa mushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano ukuntu yafuse biciye mu makete yiwe yo kwigerekeza 17 kwezi kwa gatanu 2023 ibyafungikiwe mu makoraniro abiri kandi rero yatanze uruhusha ko ayo makoraniro aba hanyuma tukaba tuzi yuko ibipfundiswe n'amakoraniro kaminuza y'umugambwe ari ntabanduka kandi ko ata muntu n'umwe ashobora kuza ayagwanya twisunze ingingo ya 54 y'amategeko y'umugambwe yo mu 2019. hanyuma kandi tukaba tuzi yuko abantu 10 babajya abantu biyongoye ku mugambwe bari bitavye amakoraniro yose kandi nabone bakaba bari bemeje ivyavuyemo. ubwa kane ntitahura kandi ukuntu umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yahagaritse ibikorwa byose bikomeye by'umugambwe biciye mu ikete ryo kwa kabiri kwezi kwa gatandatu itariki ya kabiri kwezi kwa gatanu 2023 kandi umugambwe atategeko y'igihugu wahonyanze kandi kwa tutanatahura ukuntu nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yihaye ububasha bwo gutuma ingingo zavuyemo zitagira agaciro aho nyanze itegeko rigenda imigambwe. ubwa gatanu twebwe abashinga amateka n'umukenguza amateka bakamuka mugambwe CNL twifuje gushikiriza abarundi n'amakungu ibikurikira. turasavye n'inguvu nyinshi nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano gukuraho ibihano yafatiye umugambwe wacu CNL ku karenganyo kugira ngo umugambwe ushobore gusubira gutangura ibikorwa vyawo vya misi yose kandi mwubahatse. bwa kabiri turashigikiye vyivuyemwo ikoraniro kaminuza ryemeje 100% impinduka z'amategeko y'umugambwe n'amategeko y'umugambwe kwigerekezera 12 ukwezi kwa gatatu 2023 kandi zikazemejwe n'abagize urwego rw'igihugu umugambwe kwigerekereza 30 z'ukwezi kwa kane 2023 twisunze amategeko yahinyanywe. ubwa gatatu turashoboye kwemeza neza ingingo gushigikira neza ingingo nimero 4 agakwego sepe yo kwa 28 ukwezi kwa gatandatu 2023 ihagarika bamwe wagize urwego rw'igihugu mu mabanga yabo kuko nyakubahwa umukuru w'umugambwe akaba ari nawe awuserukira imbere y'amategeko arafise ububasha bwo kubahagarika kwisunze ingingo ya 47 y'amategeko y'umugambwe yo mu 2019. turabandanya kandi duhakana ingingo y'inkinamico y'itariki 4 z'ukwezi kw'indwi 2023 aho abiyongoye 10 bafashe ingingo yo gukura mu mabanga nyakubahwa umukuru w'umugambwe akaba nawe userukira imbere y'amategeko kuko nta basha bari babifitiye mu gihe atagwego na rumwe bari bakirimo. hanyuma kandi hakaba atani itegeko na rimwe ryo mategeko y'umugambwe cyangwa amategeko arwo y'umugambwe yemera abo bantu gufata iyo ngingo. tubifata yuko ari uguhemuka
guhemukira indongozi z'umugambwe, tunasaba yuko bohanwa umwanya uwo ari wo wose hisunzwe amategeko y'umugambwe. Hanyuma turiyamirije ingendo y'ibimenyeshamakuru n'amaradiyo amwe duhereye ku iradiyo nkuru na televiziyo y'igihugu, aho byagiye biraha urubuga abo bantu biyonkoye, ariko ntibigere baha n'umunota n'umwe indongozi z'umugambwe wacu ku rwego rw'igihugu. Hanyuma kandi abashingamateka bari ngaha turasaba nyakubahwa umukuru w'umugambwe akaba ari nawe aserukira umugambwe mbere y'amategeko, umushingamateka Agatogwasa, ko atocika inkokora kubera ingendo n'inyifato y'abo bantu 10 irangwa n'agasuzuguro, irangwa no kutubaha, kandi bashira imbere ibintu by'ibinyoma bija mu ntumbero kugira ngo bacafuze umukuru w'umugambwe mu maso y'abarundi n'amakungu. Ariko tukamusaba yuko yoguma kuri vora, kuko si ubwa mbere ibihe nk'ibi abiciyemo, kandi turazi yuko tudahengeshanya ko ari umwe mu nkingi zigize demokarasi mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kuri ako kagwi k'abantu 10 harimwo 9 b'abashingamateka, turabateye akamo kugira ngo bibuke yuko ibibanza barimo batabihawe n'ubwenge bwabo, ariko ko bahashikanywe n'umugambwe n'indongozi z'umugambwe biciye mu cyo twita liste bloquée, ko bateza kuguma bagamburukira indongozi, bakongera kandi bakubaha ingingo ziba zafashwe n'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe, kuko birazi ko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ariko rwego rukuru mu mugambwe rusumba ibiro bikuru by'umugambwe, kongera bakanasumba n'umukuru w'umugambwe. Hanyuma akabasaba yuko bohagarika kuza barakora ibinyoma mu gucafuza umukuru w'umugambwe, kuko barashobora kuzofatirwa ibihano bishika no kwirukana mu mugambwe biciye mu ikoraniro kaminuza. Hanyuma ku barundi n'abanyamahanga, cyane ku abanyamahanga turasaba yuko bofasha kugira ngo urubuga rwa politike nurave rwizizigwa n'umugambwe umwe, kuko biragaragara yuko ako gabo k'abantu 10 basa n'abariko barakoreshwa n'abashaka yuko nyakwa mukuru w'umugambwe akaba nawe aseruka umugambwe wacu CNN imbere y'amategeko ngabura Agatogwasa atoshobora kwitoza amatora yo mu 2025 no mu 2027 kubera ubwoba bwo gutinya yuko azoshaka kusha ayatsinda yose. Hanyuma tukanabasaba kandi yuko bofasha kugira ngo umugambwe wacu CNN ushobore gusubira gukora ibikorwa byawo ku mugaragaro sandere. Hanyuma tunabasaba kandi babandanye bumviriza ako kagwi k'abantu 10 bafise ingendo yo kuzingamika ibikorwa by'umugambwe. Hanyuma ku nyangamugayo naho turabasaba yuko boguma batekanye bafatanye mu nda, ntibahava basamazwa n'udufaranga bahava baza barahabwa nako kagwi kugira ngo bashobore kugura ubwenge bwabo. Hama tukabemera yuko abashingamateka bari ngaha batowe n'abenegihugu yuko kandi bagishigikiye nyakubahwa umukuru w'umugambwe, yuko tuzobandanya tudahengeshanya kuguma dusemerera dushyiramo n'ingufu, bibaye ngombwa tugashika no kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu kugira ngo ukuri ntikunigirwe mu menshi, na nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu afatanije n'ako kagwi kabiyonkoye.